witwa ngo iki? Tine. Cameraman muhere hasi ushikane hejuru tara. Tine, muga yashatse kukurya muca mugira mukumvikana kubwa. Urumva nawe umuntu agiye gukoresha video hama agashaka kukurya muca mwumvikana ukundi. Ega birava. Ndakore yego canye oya muca mwumvikana ukundi. Umva byose bibaho nakazi byose nakazi. Mu nyuma azoronka uwundi mu Queen video atazorya 20,000. Wowe rero uvuga ati Berishad yakuri 200 kuri video ariko gukora ijambo. Na uko nyene. Haje umaze kuja muri video zinga. Bandanya. Akazonkaribisha iwiwe. Stile nzoyitwara. Ikirato noire. Sinzi ni boka ko nzoyimusigariza. Umva ugiye wa manoti kwangwa manoti kwangwa manoti kwangwa nigam so what's up pakons amanoti entertainment no munsi murabona ko tubayebuze nyene tutamenyesheje iyo tugiye ariko reka tugiye kuraba basha tuhakura he usane tuhazi neza nimba tuduga nimba tumanuka nantu hari umukwini video ari mu ndirimbo zigiye zitandukanye ari no muri video ya ijambo ya Berishad ari kumwe na Shinobi kuva muri Master Music kwa Master End ari no muri video y'umuririmbyi bita Beshu Bright reka size ahantu habo kunyera umasite gusa reka tumutoye turabarira tuyagisha muzamu bibona yasha cameraman oh wanna be someone wewe kugenda wewe vipi boga meze neza good ni sawa meze neza rasta yes meze neza nuko nenda gute na ni sawa meze neza ni sara muteramiye kudukino bisanzwe nyane bisanzwe bisa muri konkuru ego cameraman wabonye nko ni video nubunye hajya kwita gute jewe Tine ngo ni uri muri video ya Berishad ariko mana Shinobi kuva muri Master Music ego ni wewe rasta nawe vipi nakuja kutongoza akona ni bikino ndateramye uri yani wazatongoza oyo yes ngo ni uri kuratongoza wapima oyo wabuzaji witwa ngo iki Tine cameraman muhere hasi ushikane hejuru tara Tine umeze neza none ego twoyaga gato none nakibanza boyi ni bamanoti entertainment uranyita manoti promoter behind camera ndiko ndabona Jaden Swift alarm filter this is bamanoti entertainment call me manoti promoter behind each boy Jaden Swift alarm filter the super cameraman yo hama tuje kuyaga gato ku ndirimbo mwagiye mukora mu video harimo indirimbo ya Beshu Bright harimo indirimbo ya Berishad haje indirimbo ya Berishad yitwa gute indirimbo ya Berishad wagiye muri video wayita gute ijambo ariko manje kwimvira ntaye waruzi ya Beshu Bright ye urayizi bayita gute inamotsa none kwega ibintu wenda kwiyumvira hama tuyaje gato ku rasta ntiza gatebe gatoya ariko sindagusuzuguye narushe aragaruka gutongo rasta uragaruka gutongoze mu yereka gutongoza none gashe ubonye umusore nk'uyu yicaye aha uca wiyumvirika ngo yereka bane bagutongoza ari babiri oya urakaza kuri video ni noma baguma bankikije hajya kuri video nico kimwe na Slay Queen oya ariko uri Slay Queen wewe oya ntabwo uri Slay Queen oya Slay Queen bisigura kino oya Slay Queen ni kitusi ndaya ni bisigura kino abari ndaya Slay Queen abari ndaya okay so reka tuyaye gato ku ndirimbo ya Berishad ijambo ni indirimbo wa amasanamu novuga ko yasa neza cyane tugerageje kuyiraba twagiye twumva makuru menshi ku ndirimbo ya Berishad ubyashe gituma ndveterega tuze kwa no mu Queen video agire ica tubariye kuri iyo video twumvise amajambo menshi turumva ko iyo ndirimbo yo bahuye n'ibisanga byinshi arico gituma turavye video uko twari tuyiteze siko yaje ukubera uravye amasanamu yayo twari babariye na masanamu menga ni brouillon
tugerageje kubaza turabaja wayikoze bavuze ko vyavuye ukuntu bagiye barahembana nabo ukuntu turabumva ngo na Queen video ibintu bijaye n'agatike ngo vyaragoranye amahera sinzi wabivuga gute no hayo vuza witwa Tina wavuga gute no oya kwivyo n'ukuri mu bisanzwe n'ivyo babahembye nabi niyo bahembye Berishad kuduhemba yaraduhembye muga haraho yaduhembye na hataduhembye yategezwa kubahemba gute yabahemba kabiri umva amfate uwumvikanye n'umukwini video ukumvikana n'umuntu agukamera umva yego urashobora kumuha avance ukamubwira uhejeje urariha na kuntu wo muha avance hama nuheze numva yarishe avance hama ayasigaye ntiyababa sinze kumukameramani ko wewe yamuhaye muga kubwanje asha yandisha ubwa mbere muga ubwa kabiri niyandisha mwari mwavuganya ngaha oya igyo nibanga ryajewe nawe nivyo kubera iyi ni Impano entertainment irabwa n'abantu benshi anuza kwiravuge to mu Queen video ndamukeneye ko mutatu barije amahera arihisha kugira ngo tuzoze kumurondera hagiye ukorera ngaha oya amfata biba bivana na video ngira nkore n'umuntu aje ashaka gukora iyo video ninyamba ari umustare akomeye umucamenshi oya biravana nayo mumvikanye umuca menshi uraraba n'ukungene mumvikanye hari umustar ashobora kuza akakubwira ati je kubura umugenzi urashobora kuja muri video hama nkaguhaya fanta nundi aza mumvikana amahera sasa tuvugishije ukuri muri video ya Berishado umwari mwavuganya ngaha oya mu video ayo mwari mwavuganye ayo mwavuganye reka tuye kuvuga oya guhaye tuvuge yo mwari mwavuganye kazoguha yari yambwiye 50,000 acaguha avance ya 30,000 acasigara 20,000 acarayajya oya nibisanzwe naho yo yajya oya banyemerera rega ndabwo iranyemera 20,000 yarayariye ni nkoko yayariye nyene urumva Berishado naho yayariye mu nyuma azoronka uwundi mu Queen video atazojya 20,000 wowe rero uvuga ati Berishado yakuri 20,000 kuri video ariko gukora ijambo na uko nyene haje umaze kuja muri video zinga jewe oya video umaze kujayo mosi nyinshi muga ku bantu bashaka kuja mu ma video nibiyumvira ibindi muri video bivana n'umustare mumvikanye nyimba mumvikanye video ni video nyimba mumvikanye ibindi nibindi mumvikana kubwa ibindi no kuvuga hari gihe abadada benshi baja mu bintu by'ama video bashaka kuja mu bintu by'ama video cha biyumvira nk'ibindi barakujya ngo ibika nakujya wewe urumva mumvikanye kuja muri video ni mumwe mumvikanye muga yashatse kukujya muca mugira mukumvikana kubwa urumva nawe umuntu agiye gukoresha video hama gashaka kukujya muca mwumvikana ukundi ega birava ndakorene yego canye oya muca mwumvikana ukundi umva byose bibaho nakazi byose nakazi okay ryaje mbari wanse kwemera ngo Slay Queen noneho ubu haba tuvuga ati Tina ni Slay Queen si kubwi wanje amfite abantu baba banyiyumvira bo baba byiyumvira mugawe urabibona karakazi ubifata nk'akazi none gasha umaze kuja mu Queen video nivyo biracanye oya nibijanye we wavuze ati navyo nyene umugiye gukora video hari abantu benshi bavyiyumvira hari abantu benshi nka umugiye muri video umuntu akabona menga mwabivugana murivugana nyene ku ruhande kuri ya mahera ya video nyamba yongera ko muga ku ruhande ntibihure na video oya Jesse ndabikunda ibyo muga rimwe oya oya ariko wari wayivuze ubwa mbere kamera oya kubandi badada kubandi wa Queen video hari gihe babikunda kwivyo yego bakabikora uko nyene ama ubwira iki Berishado kuko bijanye n'amahera ya kuriye 20,000 ikintu nomubwira Berishado tuyamwishutse oya Berishado ndazo ukunda gukina na Impano entertainment amahera 20,000 oyamuzanire Tina yazana byaraheze ibyo bigende gute no oya gusa bandanye akazonkaribisha iwiwe stile nzoyitwara ikirato ntware sinzi niboka ko nzoyimusigariza umva ugiye kumusani wose azi agira sohore clip ahembe Queen video bihagije nico kintu manuye abastar kandi bamenye kwitwara neza muri clip bamenye bagiye muri clip ukungene bashobora gufata abadada muri clip bakabahemba bihagije kandi uzanye Queen video umumenye kuriha alele tour
no kumurisha nico no babwira abastare bose bariko baraja mu bintu vy'indirimbo. None burya ho yarakurihiye agatike basi turetse no guhemba basi yarakuriye iryo tike ko mba wari wizeye muri izo famille yarakuriye itike basi kugarukana. Ego yarandiye itike muga mu kugaruka tuko turaheza clip yarahaye. Ntiyakurihiye. Byace bigenda gute? Naciye ni sopa. Wari wagiye yitwaje. Kandi rero video bisanzwe nyene nuwoja ahantu ufata ahantu urugendo runini utagiye witwaje. Musanzwe muyimenyereye ko abastari babamo. Bake nyene. Ariko birakunda ko abastar. Bershado rumva so umustar. Oya Bershado Revo ashaka ko nani yo yoshikako gusa muga yitwaye neza yoshikako. Ariko Bershado ntabwo ari umustar. Oya n'umustar none ko aravuze ngo abantu bahirana ntabwo ari abastari bamanoti entertainment debaza mwadukurikiranye kuva tugitangura ngo Bershado ngo abantu bahirana ngo sabastari kandi avuga ngo Bershado ngo yamuhiraniye event. Navuze ati ari umustar niyitware neza. Umva mu bustar bwiwe. Naho nutitwaye neza umva bwa bustar bwawe ca bukuvako. So uturavye nka video umaze gukora wanse kuzitubwira igitigira video waba bamaze kurya amaherazo bari nka zinga baba bamaze kurya nkuko Bershado yakuriye event. Amfete niyo yonyene ya Bershado. Yumva Bershado niwe yakoze ibintu abandi batahora bakora. Umva namu gusa nabifashe bisanzwe. None ubu yamwishije akorera gute? Oya sindamwishuza naramuhebeye. Mbasi muri iyo minsi ukiyamwishuza muri iyo minsi. Nani yo nigeze ngenda kumwishuza. None wumva uvuga ngo yakwimye gute? Bwo ndi Bershado bariko baramurenganya. Naragiye. Umva umuntu umuvuye guheza clip akakwima amahera. Umva wamubona hagaca nk'iyindwi. Niyiyumvire uyu mukwini video basi kubera twakoranye iki akaba yarandindiriye reka basi tume ndamuhemba nka 10,000 nka office nkamubwira umva byagenze uku. Bisubira ukumbabarira ku kanoti kari kagoye. Umva umuntu atarinda agira ico ciyumviro. Umva nibibaho kandi uzorabe n'umuntu akoze rasmo ukazubona umukameramani aratevye umukameramani yaguhaye indirimbo aratevye kuza muri rasmo office. Umva ko nawe boba bafitaniye beef bisigura ngo wakoze video ya Bershado nawe hoba hari akana hajya yakozwe nani nashaka umva muri yoba nawe atarishe shaka neza sinzi umva ni naco gituma video biravuga ko ijya video Bershado yerekanye kandi yasize no kuri YouTube atari ya dore yo bari brouillon. Ntacu bizi ko nkawo nko mu queen video. Oya naco ndabizi. Ariko warayibonye video deja warayibonye ndabona kari brouillon. Warayibonye kari brouillon. Bershado ya posted kuri YouTube video ya brouillon. Chese ndabona kuri YouTube gusa naragenda yifatisha. Ijya afise hajya ni ya brouillon. Ni ya brouillon. Sinzi byo bumvikanye nashaka. Oya ndakubajije ijya iyo video uvuga wabonye afise brouillon. Ni brouillon? Ntabwo ari dore. Image zonyene zijya clip. Wewe nyene uyiravye urabona video kitatose. Bisigura ngo Bershado ntiyari amahera tina wenyene nanuze ndayirete muri yawe. Bershado urumva ko ukwiye kwitaturana bano bantu nikumbere hariho nabandi mwakoranye muri ya clip barabagtere muri ya clip nyene. Ego bariho. Ubu ni bande? Hariho Shinobi wewe ngira barahembanye neza. Je sinzi kubera nyene araba star. Akaba byumvikanyemo bose. Ariko nabonye nkumengo wundi mudada muri ya clip yamba naravye nawe. Ego yariho Kenyatta. Nawe byagenze gute? Yarahembwa cyane kwari gufasha gusa. Ujya mudada je sinzi vyayiwe. Ntavyoze. Oya. Ngira ngo kwari nkugufasha kuko ntiturumva avuga ko Bershado yo batamuhembye. Nabandi bantu bari muri ya clip. Bariyo benshi gusa clip na general igaye nakuntu clip. Warayigaye? Clip ya Bershado warayigaye? Clip wagiye? Wayigaye kubera? Umva clip nakuntu woja muri clip. Clip amfate ni urukundo. Nyimba wateguye abantu batatu ni batatu. Ego. Kandi ni story bayuzuye. Y'abantu batatu. Kandi niyo sawa. Kandi ya clip ya Bershado yari kuya abantu batatu. Umva. Nakuntu woshobora kuzana abandi bantu. Umva uri kurabiraba hari abo bona menga bari kuri comptoir, hari abandi bona menga bari kuri nani kuri black. Umva bigenda biracangana ukuntu. Nonaho hose urukora hariyo Bershado nawe we canke aho kuri comptoir uvuze naho kuri hari bande harimo umutipe yitwa Jimmy wahe ngaho haruguru. Okay nundi mutipe wo komanda je nawo nzi ndamuzi video je sindamuzi zina nawe yari muri iyo clip nye
hamwe na Tizo bari muri iyo clip kandi abo uri kuraba ntabwo bari kubwirizwa kuja muri iyo clip oya kuko ntaco bari ko barakora so nk'akajambo kamwe kuri Chado mubarira ndazi kakunda gukurikirana ba Manoti Entertainment akajambo kamwe nibwo basitamwishuza amahera ariko ugira ico bariye Chado hanuye n'abastari bakunda gukora ama clip ubagusanga baramoya bakwine video oya Chado cyo no mubwira coco ashobora kugira nyene nyimba yongesa ari yafise umva nayigabanye umva hariho ahazoja gukora clip azana umukwini video ugasanga ivyo yagize abambere sivyo we amugize ugasanga wewe nyimba mumoya ayo mahera wewe umva numuntu gusa arashobora kusubirako kidogo okay hano abastari rero bariko bakora ama video abasanzwe bakora bafise iyo ngendo yo kumwa kwini video oya barashobora kubiheba nico no bahanuye nico bahanuye akajamba kamwe kuri Impano Entertainment ndabakunda cyane hama mu bantu bose muzokwama mugenda nkuko kuvumbura muzokwame nyene twasanze natina atashe mutwaye kuba twamuvumbuye oya navyo nashimye naco byamutwaye none ko aduhaye ikigandira atabino birebeye biri oya gusa mwansanze mu rugo ndiko ndatera inkuru umva naca ndabakubagaya umva nacengira bo reka tugushimire cyane yes yeri ba Manoti Entertainment turanyita Manoti promoter the CEO inyuma ya kamera ndiko ndabona yo Jado Swift around future the super cameraman umukameraman atigira kopa kamera turabakunda cyane mugira amanota n'amanoti nta nshuti nkamwe